Ndabaramukije mwese nitwa Niyoyitungira Pasikazi nkaba mu Kayanza ku mutumba wa Musave agacimbira umukoro. Bidukorera ngaha n'umugambi natanguye kwiyumvira kuva kera kuva ndi umunyeshure. Nari mfise umugambi wuko nzorondera ibintu nshobora gukora hampande y'akazi ka leta, kubera yuko nubwo twiga ntituba tuzi ko tuzobura akazi cyangwa tuzokaronka, mugabo dufata yuko akazi tuzokaronka. Rero navuga nti nubwo nzoba mfise akazi ka leta ndifuza ko nzoba mfise ibindi bintu nkora ku ruhande binyinjiriza amafaranga. Rero nariyumvira kuko nsanzwe ndi umuntu nkunda ibintu vya mode, ibintu vya style, niyumvira ibintu vyo gushona, ibintu vya couture. Rero uwo mugambi narawukomeje maze kumara amashure. Sinzi ahantu natemberereye nsanga barakora amasakoshi, hama nanje ico ciyumviro canza ndagifise kuko nari nsanzwe nyene nkunda ibintu vyo gushona. Ca ndavuga nti reka rero nanje za sakoshi ndazikore. Hama ca ndatangura ndazikora, natanguriye nkorera muhira nkora utuntu dukeyi nyene nk'umuntu umwe kuko nahise n'uburyo buke ndakora. Hama maze gukora mbona izo nkora abo tubana hafi barazishima, rimwe na rimwe nkaza ndazipostinga ku mastati ya WhatsApp. Abanye nazipostinze bakazimbaza gukoreraho, nkabwira nkorera muhira. Hama maze ko nari yoshi bazimbaza kandi bakanazinshorera, naciye niyumvira kungene noshobora kwagura akarere nkajya gukorera nk'ahantu kwibarabara bambona. Mugabo ntivyanshobokeye kubera yuko nta mutahe nari mfise ukwiye, nari mfise utuntu duke bitokunda ko nshobora kurondera inzu kwibarabara ngo nshobore kuyiriha. Hampande y'ivyo narashoboye kumva umugambi Payeje, umugambi ufata mu mugongo abajene. Nca ndagenda nanje ndapresente umugambi wanje. Rero turahiganwa n'abandi. Umugambi mugabo wabaye umugambi ugira kabiri mu ntara, umva barawugomwe. Hama baca barambwira yuko bazomfata mu mugongo. Baramfashe mu mugongo, barampa umutahe, ndashobora kugura imashini, ndashobora kuronka n'amafaranga yo kuriha kino kibanza mubona nkoreramwo. Ego, hama imashini mfise ubu uya novuga ko zikwiye, kuko ziramfasha. Naciye nshobora no gushiramwo abandi bantu bamfasha, ndashiramo abakozi bamfasha gukora izishakoshi mwabonye. Hariho na Cotex naberetse hajya ayi, nazo nyene nizo dukora ngaha, dufashanya n'aba mwasanze ngaha. Rero hampande y'ivyo ndazikora, abo ngaha hafi barazishima barazigura, n'abakure mu zindi ntara ubu baraza kunshorera. Ubu ndanifuza yuko nabo inyuma y'igihugu boza kunshorera. Navyo nyene ndabona ko biriko birafata umurongo, mu minsi zizoba zisohoka ari nyinshi ndavyizeye. Hampande y'ivyo kubera yuko ubu nkorera ahantu hagutse, nkabafise n'abamfasha, hariho n'irindi shirahamwe ryagomwe ibikorwa dukorera ngaha, barashoboye kutwegera baradusaba ko twokorana tukabigishiriza abanyeshure. Nabo nyene ngaha bariho turiko turabigisha, kandi urwego bateye ko turabikinguka kuko barabikunda baravyumva. Rero amashirahamwe amaratwitura tugafashanya. Nkaba nosaba n'ayandi mashirahamwe nabo nyene yuko bodufasha, nabo nyene tugakorana tukigisha abanyeshure, bakadufasha kurondera amasoko y'izisakoshi, kuko izishakoshi ni ishakoshi zikomeye. Turazikora n'intege kubera yuko tumaze kubona ko ngaha mu kibano hafi na hafi n'abandi bakure hariho abantu barondera amasakoshi bakenda kuyakura kure, hari abayatuma mu bindi bihugu. Mugabo twebwe ngaha twaje tuvuga duti reka tuzikore, tuzibegereze, dushobore kubafunganiriza urugendo. Kandi n'amafaranga bagura zino shakoshi n'amafaranga make cyane ugereranije n'ayizindi zigurwa. Urumva kuri ubu twashoboye kugifasha ngaha mu kibano, kandi turabona yuko bavyishimiye. Muri make intambwe duteye ko ngaha
jewe ndayikenguka kuko sinari nzi ko nzoshobora kugera ngaha ngifise iciyumviro ari gito, sinari nzi ko bizogenda uko mugabo ndashima kandi ndakengurukira cyane n'uyu mugambi payeje waje gufata mu mugongo gwaruka. Ego je nkuko bisanzwe nitwa Ndayishimiye Barnabe, kazi ka misi yose nkabasanzwe nkora akazi ko gushona, nkabandi n'umwe mu bigisha bakunda kwigisha umwuga wa kutira. Muri make nsanze nkorera ngaha nyene ku Mukoro mu ntara ya Kayanza kandi mbikoze igihe kinini. Ico ndabikundira rero nuko nasanze ari byiza cyane, ndabikuramo akarusho byo gushona amamodere y'amashakoshi, amakanzu, amajipo, amabluze, amapantaro, dushonera abagabo, abagore, abana, batama n'abatamakazi. Kunguko nasanze muri ibi nuko bwa mbere nikorana, ariko nsanga ngiye gukorana hamwe n'abandi bingirira akarusho kanini cyane, kuko nsanga n'ibikoresho ndabikura hagufi nkabikura mu ishyirahamwe, kare naho ranja kubihiga kure cyane. Aba nitwa Ndayishimiye Claude, nkaba nsanzwe nkorera ngaha ku Mukoro hampande ya Kopeki. Nkaba ndi umwe mu bigisha basanzwe bigisha ivyerekeye ivyo gushona. Hama misanzwe ibintu by'umwuga misanzwe ni mwiza cyane rwose, kubera naho baba bavyize hama bagasohoka nuko nabo ushobora kubabeshaho muri kazoza. Nkaba nitwa Nduwayezu Francine, jenga nzakura ubumenyi bwinshi kubera nzohakura umwuga, nuhumiriza n'abandi bose bataratora kuza kwiga uno mwuga bakabandanya baza kuraba natwe akarorero tuko turahakura kugira nabo bashobore kuronka kungene bo kwibeshaho mu buryo butandukanye. Ndabona yuko no kwiteza imbere muri byinshi uno mwuga ndawubandanije. Ego muri make nivyo rero turabatumiriye, karibu tubashonere, karibu tubahisha koshi, dukorera ngaha ku Mukoro nabivuze. Nimero ya telefone nko bari kure canke nko bayifuza ico dushobora kuganira canke nshaka kugira commande. Nimero ya telefone ni 69 24 33 98. Kuri WhatsApp naho ni 71 ubusa 7 ubusa 9 36. Hama murakoze.